twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu, nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Ivyo mwagiye mudusaba uyu munsi tugiye kubazanira navyo si bindi. Benshi mwagiye mutwandikira mudusaba ati ushobora kutuzanira ibintu bigira kuri 10 vya mbere Uburundi bufise ibindi bihugu vyo kw'isi bitagira. Ivyo twaragiye turabibaronderera, uyu munsi tugiye kubibashikiriza. Mwebwe mubana natwe buri gihe, muri abantu b'agaciro. Uwakoze subscribe canke uwakoze sabone, uwo ni umuntu w'agaciro kuri twebwe. Twibutsa abantu bashasha baje kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube ko mushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe. Ushobora gukora j'aime canke like kugira uzohore uba mu bambere babibona. Ushobora kubisangiza inshuti zawe mu gukora partage canke share. Twibutsa ko benshi mwagiye mutwandikira ama message yanyu twarayabonye, abanditse ku mbuga zitandukanye, abatwandikiye kuri email, vyose vyaradushikiriye. Uyu munsi rero tudatinze turagenda duhera ku mwanya w'10 mu bintu Uburundi bufise isi yose itagira, tuja ku mwanya wa mbere. Tubibutsa ko uru rubuga rwacu rugenda rubereka bimwe mu vyiza vy'igihugu benshi baba barirengagije. Tukaba tuhari kugira tuzohore tubereka buri kimwe mu vyiza vy'igihugu, tukabibazanira buri munsi. Tugende duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere mu vyiza Uburundi bufise isi yose itagira. Ku mwanya w'10 twagiye kuhasanga environnement naturel, aho turavuga ibikikije igihugu cacu c'u Burundi canke ibidukikije. Turahasanga inzuzi, imisozi, ibiyaya, ibikoko n'inzuzi bikikuje igihugu cacu c'u Burundi, aho ibi bigenda bitanga akayaga, ingenzi zihashitse zikiruhuza. Abavuye mu mihinga itandukanye iyo bashitse mu gihugu c'u Burundi baravuga ngo igihugu canyu carahezagiwe, kuko ikirere cacu nticononwe na bijya vyuka vyokera. Turagenda tuja ku mwanya w'9 mu vyiza Uburundi bufise ibindi bihugu bitagira. Ku mwanya w'9 turahasanga ikawa ndetse n'icayi kiryoshe, aho ikawa y'u Burundi yagiye kuba rurangiranwa mu bihugu vy'Uburaya, Europe n'ibindi. Ino kawa ikaba ari ikawa izwi cane nka kawa Arabica. Iyi kawa ikaba yabaye rurangiranwa ku isi, aho abahinga muri ubwo bumenyi bavuga ko ikawa y'u Burundi iryoshe, imota neza ndetse igahumura ku rwego rumwe rudasanzwe, aho wayinyoye agumana amagara meza. Ino kawa ikaba irimwa mu gihugu cacu cose c'u Burundi. Tukaja ku cayi naco kigenda kivugwako arico cayi ca mbere mu karere kiryoshe cane. Iki cayi kikaba kirimwa mu misozi miremire irenza imetero 2000 uduga hejuru. Ikaba ikunda kubirimirwa cane cane mu ntara zitandukanye z'igihugu, nko mu makomine ya za Kayanza, Muramvya, Bururi ndetse na Mwaro n'izindi zitandukanye. Turagenda tuja ku mwanya ugira 8 mu bintu ivyiza Uburundi bufise ibindi bihugu bitagira. Turahasanga ku mwanya w'8 ibi bikurikira. Vuga ngo mu Burundi iwabo n'abakobwa beza. Ku mwanya w'8 turahasanga ivyiza Uburundi bufise abakobwa beza ku isi, aho ibihugu bikikuje kino gihugu ndetse no ku isi bivuga ko umukobwa mwiza ari mu Burundi. Aho turavuga mu mico, akaranga n'ibindi bitandukanye, aho umukobwa wo mu Burundi agira imico y'abasokuru, akagira akabiri naturel, atari bamwe bagenda bakisiga ibintu. Abarundi bari naturel. Turagenda tuja ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 mu vyiza Uburundi bufise isi yose itagira turahasanga ibi bikurikira. Bavuga ko Uburundi arico gihugu ca mbere ku isi coba kivuga ururimi rumwe mu gihugu cose, aho uhereye Bujumbura ugashika mu Cendajuru bose bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi. Ivyo bikaza kugira igihugu c'u Burundi igihugu kidasanzwe. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 mu vyiza Uburundi bufise ibindi bihugu bitagira turahasanga igiti kizwi cane nka rukoko cyangwa kacitwa faux palmier. Iki giti kikaba kizwi cane ku isi yose ko kiri mu gihugu cacu c'u Burundi gusa. Iki giti kikaba kibarizwa neza mw'ishamba rya rukoko.
iryo bise reserve naturelle de Rukoko. Iri rikaba riri mu ntara yagutse ya Bujumbura, neza na neza mu komine ya Bubanza. Iki kibira kikaba kizwi nk'ibibira bikingiwe, kikaba kibamwo ibinyabuzima bitandukanye, kikabamo inyoni n'izindi nyamaswa zitandukanye. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatanu tuja gushika ku mwanya wa mbere. Imbere yo kuba ku mwanya wa gatanu gushika ku mwanya wa mbere, tubibutsa ko abantu bashasha baje kuri no rubuga rwacu bokora subscribe cyangwa sabone kugira tuzohore tubana buri gihe. Tudatinze turagenda tuja ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu, Uburundi mu vyiza bufise isi yose itagira, turahasanga amazi meza cyane. Uburundi buharurwa mu bihugu vya mbere bifise amazi meza, bukagira amazi adasanzwe, aho ano mazi ava mu misozi miremire. Ano mazi bikaba bivugwa ko ariyo mazi ya mbere aryoshe mu karere ndetse no kw'isi, aho bavuga ko ibindi bihugu aho ushobora kugenda mu mugezi canke ahantu hariko haraza amazi nk'uko mu Burundi ukayana ugahita upfa, ariko amazi yo mu Burundi aho wowe ugeze hose hari amazi atemba ushobora kuyatunganya canke ukayana uko nyene, na amazi meza cane. Ku mwanya ugira kane turahasanga igisoda ca mbere muri Afrika citanga kugira kigende kugarura amahoro n'umutekano mu bindi bihugu vyabuze umutekano. Igihugu c'u Burundi kikaba cashimiwe incuro nyinshi na ONU ko ari cyo gihugu ca mbere cagiye kugarura amahoro ibindi bihugu vyayabuze, aho abasoda b'u Burundi bafatwa nk'abasoda ba mbere muri Afrika bashoboye kugarura amahoro mu bindi bihugu, aho bagiye kugarura amahoro muri Somali, Centrafrique, RDC n'ibindi bihugu vyinshi. Abasoda b'u Burundi bakaba bashimirwa na ONU ko bafise ubutwari, discipline, ubwitonzi n'ibindi vyinshi. Uburundi bukagiye muri ico gihe bugashirwa mu bihugu vya mbere bifise abasoda bashoboye cyane. Tudatinze turagenda tuja ku mwanya ugira gatatu mu vyiza Uburundi bufise isi itagira. Ku mwanya ugira gatatu turahasanga source du Nil. Ubu nawo ni umugezi wa mbere muremure kw'isi, ukaba neza na neza uturuka mu gihugu cacu c'u Burundi, ukaba uva neza na neza hariya mu Rutovu. Uyu mugezi ukaba uzwi nka Nile, ukaba wisuka mu bahari Mediterane. Uno mugezi ukaba uvugwa ko ariwo mugezi wa mbere muremure. Uno mugezi bakaba bawuvuga ko ugira amazi meza cyane, kandi ukaba aho uhera warubakiwe ingenzi zihora zize zikaza zikawuraba. Ibi ni bimwe mu vyiza Uburundi bugenda bugira ibindi bihugu bitagira. Tudatinze turagenda tubandanya ku mwanya ugira kabiri. Ushobora kwibaza ati mbega ni cyahe kintu kiza ku mwanya wa kabiri mu ivyo Burundi bufise ibindi bihugu bitagira. Ku mwanya ugira kabiri turahasanga ingoma z'u Burundi. Izi ngoma z'u Burundi zikaba zabaye rurangiranwa kw'isi, aho kw'isi yose ingoma nk'izi atahandi uzozisanga atari mu Burundi honyene. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 UNESCO yagiye kwemeza ko ingoma z'u Burundi arizo nazo zashizwe mu bintu vya mbere mu mico n'akaranga kw'isi. Zino ngoma maze ziba rurangiranwa, aho atahandi uzozisanga kiretse mu Burundi gusa. Izi neza na neza zikaba zituruka hariya mu ntara ya Gitega, neza na neza ku mugwa mukuru w'ingoma nka Gishora. Iyi Gishora mubona akaba ari imwe mu bintu Uburundi bufise bwo kwirata, akaba ari ahantu hagiye haba abami, eka cari n'ikirimba gikuru c'umwami. Turagenda tubandanya ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza ati mbega ku mwanya wa mbere turahasanga icahe kintu Uburundi bufise kw'isi yose atahandi uzogisanga. Turahasanga ikiyaga kizwi cyane nka Lac Tanganyika. Ino Lac Tanganyika ikabiza mu bintu vya mbere kw'isi bivugwa cyane. Ino Lac Tanganyika ikaba isangiwe n'ibihugu 4, ariko isi ikaba yemeza yuko ahari hatunganije neza ari mu gihugu c'u Burundi ku ruhande rwa Tanganyika, aho Uburundi uruhande rwa Tanganyika ruvamo amafi aryoshe cyane, aho isi yose iyirukira. Turavuga umukeke, ndagara, sangara n'izindi. Bikaba bivugwa ko Uburundi bwemejwe ko ari cyo gihugu ca mbere gikingira amafi yo muri kino kiyaga, kuko bafashe ingingo ko hazohora haba alternance, ko buri gihe hazobanza kurindirwa hagaca igihe kitari gito kugira abarovyi bashobore gusubira kuroba. Ivyo vyagiye kugira ikindi gihugu kidasanzwe kw'isi yose.
twongera tubashimira mwe mwabanye natwe. Mukomeze kugira subscribe kugira tuzore tubana buri gihe. Ushobora gutanga n'iciyumviro cankwe ugashobora kutwongerereza kuri ibi tuba twagiye tubatoreza. Turabakunda, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Ciao ciao, bye.